Ndiniteka n'umunezero ntangere by'usubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza muri rw'ikirundi. Reka romba hekaze mwese mudukurikira muri mu micungararo itandukanye igize igihugu cyacu c'u Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi u Rwanda, Congo, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Uganda ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugabane wacu wa Afrika nabaciye kudondora, ndetse n'abadukurikira bari mu makungu ya kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho merereye. Ndiniteka n'umunezero ntangere bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka romba kengurukire kandi mbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru ahimbaye, amakuru yihuta cyane kubiriko biravugwa mu butegetsi ngaha mu Burundi, akaba rero ari amakuru na cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira ngaha mu Burundi turabira hamwe ivyaraye bikorewe mu ishengero, aho rero mu isengero ry'abapatekote kuri ubu ngubu ngo basubiye gucanamwo, ni nyuma y'uko kandi ngo hagatanguye kugaragara indyane hagati y'abarongoye iryo shengero. Ni muje kandi iryo shengero umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahora ari sengeramo. Turaza kunyarukira rero tubabarire ku buryo bw'idonido ibiriko birahavugwa, na cane turabira hamwe ico bacateye ico cuka kibi muri iryo sengero rya Patekote. Turaza kandi kunyarukira ko biriko biravugwa mu butegetsi bw'u Burundi. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Nestor Ntahontuye kuri ubu ngubu ariko araramutswa amabanga mashasha. Amakuru turiko turakura ku rubuga nuko yaba yanse upfukamira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Ni mu gihe vyamye binuganurwa kandi bikanavugwa no bumenyesha makuru bitandukanye ko ikibanza c'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi nyuma yuko wari akiramutswa ari we Gervas Ndirakobuca akuwe mu mabanga, vyariko biranuganurwa ko ico kibanza gishobora kuzoshirwamo umukenyezi, na cane ngo ko ari we ashobora kuzomva ivyiyumviro bya Angeline Ndayishimiye. Ivyo rero vyanavugaga ko ico kibanza kitazasubira kujamwo umugabo, bivanye nuko yo ikirimwo umugabo ngo kuri Angeline Ndayishimiye gutanga amategeko ndetse n'amabwiriza n'ivyumviro byo kugenderwa ko muri ico kibanza ngo vyaramugora cane. Kuri ubu ngubu rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye ntago yumvishe inyimfuzo y'umutambukanyi we, kuko vyaje kurangira ashize muri ico kibanza umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye kandi ari umugabo. Ariko amakuru ari ku rubuga ngo nuko we yaba yanse gupfukamira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari we Angeline Ndayishimiye, ndetse no kugendera ku vyiyumviro vya Angeline Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero ngo bikaba bishobora kumukorako cyangwa se bigashobora kumucisha umutwe, bivanye nuko atariko arakurikiza ivyo ariko arasabwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ese uyu mushikiranganje wa mbere asubiriye Gervas Ndirakobuca, nk'abanyagihugu iyo muravye mubona ashobora kuzobandanya arangura amabanga neza, cankwa ino leta shasha nayo irananiwe? Mu kiganiro twagiranye n'abamenyesha makuru batandukanye harimo nka Pacifique Ninahazwe ndetse n'abandi batandukanye mu kiganiro Fakode cyo ku muhinga mu wejo, bagarutse ku bijanye n'intwaro y'inshasha cyangwa se na leta shasha ya Ndayishimiye igizwe n'abashikiranganje 13, ariko bariko baribaza ko ese hashobora kuzaba bizarangurwa bitaranguwe mu bushikiranganje bwa Gervas Ndirakobuca. Ariko intahe zituruka ku rubuga zigaragaza ko ngo ibitararanguwe n'ubundi ngo bitazigira birangurwa, ndetse bamwe banavugaga ko ngo muri ya majambo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ngo umupfuko wose uronke amahera, ngo ndetse n'umunwa wose uronke ibifungurwa. Ibi ngibi abahinga mu vya politike barabihinguye, baca bavuga ko ngo ivyo yariko aravuga ngo kwari ugushaka kubwira zino ndongozi zishasha ashize mu mabanga ngo ko zigomba kuzuza amahera imifuko, ndetse zikanuzuza
injya mu ngo zabo ngo ntabwo bari abanyagihugu rero bakimara kuvyumva ivyo bintu batangiye kubitekereza ko cane ariko kuri ubu ngubu iyo uravye abo yashize mu mabangana cane abari hafi y'umuryango wiwe bigaragara ko rero kuzorangura amabangana cyangwa se kuzotunganiriza abanyagihugu bizogorana cane nkuko nubundi abahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini babigarukaho. Perezida Ndayishimiye yamye avuga ko ngo harimo abansi b'igihugu na cane abanyonora amatungo y'igihugu, avuga ko rero abo bose ngo atazobihanganira, ariko kuri ubu ngubu amakuru duhabwa n'amasoko yacu menshi agaragaza ko itunga ryinshi ry'u Burundi kuri ubu ngubu ryiganziwe na Ndayishimiye ngo ndetse kuri ubu ngubu yamaze kubona amahera akaroro ka hafi murabizi neza ko banki nkuru y'igihugu BRB isigaye itwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Ibi rero ni bimwe mu bigaragaza ko ibi byose biriko biragaragaza ko Evariste Ndayishimiye nawe ari mu bariko baranyonora amatungo y'igihugu, ariko akabikora mu kinyegero, ndetse ari navyo bituma abanyagihugu bavuga ko yoba ariko arababohera amaboko imugongo cyangwa se iyamaze kubapfukama mu nda akabahendesha ngo imbonoka zoza yifashe mu mwaka wa 2040 kandi mu Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Abanyagihugu bibaza ukungene bazoshika kuri iyo mbona kazoza ataco ariko arabatunganiriza, ahubwo akabandanya abapfunga umunwa wakagombye kuba ari wo ubafasha kwiyungunganya. Ivyo rero bica bigaruka ko nanone n'abahinga mu bya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bakavuga ko bimwe Evariste Ndayishimiye yama babwira byose ngo ari ibihenda abana kugira ngo yibandanirize yinyonorera amatungo y'igihugu. Murabizi neza ejo bundi twarabari amakuru y'ibijanye nuko ngene amahera akoreshwa mu muryango w'umukuru w'igihugu. Murabizi neza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye agenewe amahera miliyoni 3 ku munsi ari mu mahera akoresha iwe. Abantu rero bakibaza ngo aya mahera yose kari menshi mbega ntago yafasha Uburundi gutera imbere, kibazo bihanze Uburundi bigakemuka. Aha twavuga nk'igitoro, ibiciro iduga ry'ibiciro, kwiyunguruza byaragoranye mu Burundi. Rero abanyagihugu bavuga ko aya mahera akoreshejwe neza akagabanywa kuri ayo ajanwa mu kirimba c'umukuru w'igihugu ngo vyoza birafasha abanyagihugu gukemura ibibazo bibahanze. Naho mu yandi makuru rero ubuserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD bucishije ku muhari w'abakenyerarugamba ku rwego rw'igihugu bwatanguye ingendo zo gushigikira amarero y'ipfuvyi akorera mu Burundi nk'ikimenyetso c'urukundo mu gukengurukira Imana kubyiza idahengeshanya gukorera Abarundi ndetse n'u Burundi. Izo ngendo zikaba zatanguriye kuri uno wa gatanu igenekerezo rya 8 Nyandagaro uyu mwaka mw'irerero ry'ipfuvyi Umusamariya w'Imbabazi riri Ibuye muri komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera. Ubuserukizi bukuru bw'umugambwe bukaba kandi bwari bwaserukiwe n'umunyamabanga ntunganyabisata ariwe ajejwe akarangamutima ariwe Emery Landry Nyandwi, aherekejwe ndetse n'umukenyerarugamba Yamuremye Marie Gorete asanzwe arongoye abakenyerarugamba ku rwego rw'igihugu. Pasiteri Denise Nkurunziza umutambukanyi w'umuhisi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza arongoye irerero Umusamariya w'Imbabazi, akaba kandi yakengurukiye umugambwe CNDD-FDD ku gikorwa c'urukundo nk'ico ngo yama ikora mu gushigikira ico kigo. Kikaba kandi kimaze kuramura abana barenga 50 basubiye mu miryango yabo, kikaba kandi citaho uyu munsi abana bashika 52. Naho mu yandi makuru, mu gihe hariho ibintu byinshi Uburundi bukeneye ngo bitava mu Bushinwa, leta y'u Burundi ngo yari ikwiye kuhagabira. Mw'ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Parseme babona ko imbere y'uko ngo igihugu c'u Burundi kigiranira imigenderanire n'igihugu c'Ubushinwa mu gushorera ibintu bizana amafaranga mvamakungu muri ico gihugu, maze ngo hagakoreshwa amayuani mu gishingo c'amadolari, ngo hari gutangura gushishoza neza leta ikibaza nimba ishobora kuzobona aho izokura ayo mayuani. Ivyo ni ibyabajijwe n'uhagarariye iri shirahamwe rya Parseme ariwe Faustin Ndikumana.
Avuga ko rero abagwizatunga b'Abashinwa ngo bazanye bayibaza ngo nimba hari imitahe abagwiza b'abatunga b'Abashinwa boba barazanye mu gihugu kugira ngo Uburundi bubandanye butera imbere no kubona ayo mahera y'Amashinwa nyene. Ivyo Parseme rero ibishikirije inyuma yaho hari ishirwa mu ngiro ry'ingingo yafashwe ni banki nkuru y'igihugu BRB ko agiye gukoreshwa amafaranga y'amayuwani mu kurangura ibidandazwa Ubushinwa. Faustin Ndikumana arongoye Parseme abona ko leta ikwiye kuhagabira ikagira ivyigwa bikwiye ngo bakaraba ko atari uruhombo bizozana mu gihe ngo amadolari ariyo akoreshwa n'ibihugu byinshi kandi Uburundi hari byinshi ukenera bitava mu gihugu c'Ubushinwa ikabaraba ko rero ngo bitazosubiza inyuma igihugu c'Uburundi mu gihe ngo habayeho igihengeri c'uko atamadolari azoba akiboneka mu Burundi. Akabona kandi rero uyu Faustin Ndikumana abona kandi ko Burundi ngo budakwiye kwiyunga n'Ubushinwa gusa ahubwo ngo bukwiye kwiyunga n'ibindi bihugu byose bigize isi. Naho mu yandi makuru uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni hirya y'ejo niho yashirwa mu rukiko rwa leta y'u Burundi. Inyuma yo kubona ko atazopfa arekuwe ku munsi w'ejo niho yava mu gacerere avuga ukuri ko ashira ku mugaragaro aho yashoboye kuhavugira amajambo menshi ateye agahinda na cane amabi bakoreye igihugu c'u Burundi. Yongera kandi avuga ko ivyo byose atabikora wenyene kuko hari imigwi 5 y'iterabwoba bakorana mu kunyuruza itunga ry'igihugu c'u Burundi. Ati ariko ibibabaje nuko bose bahunze agasigara ari we atotezwa wenyene agikora agasamba. Akaba rero ariko arasaba imbabazi leta y'u Burundi ngo bamutezurira nk'ikiringo c'umwaka. Leta y'u Burundi rero ikivyumviza yahise imubwira iti tugiye kuvyihweza tuzogugaruka tuguha inyishu. Amakuru dukesha umwe muba muburanira avuga ko bidahindutse ngo bagiye kumugirira ikigongwe arekurwe kuko ngo byamenyekanye ko ibyaha yagiriwe ijwe bihwanye n'ihadabu ingana n'inzu imwe yari yitiriwe Ikirimba ca kabiri. Naho Gitegaho abahuza baronkejwe amakinga 50 kuri uyu wa 8 Nyandagaro uyu mwaka. Abo bahuza baronkejwe ayo makinga baturuka ku mitumba itandukanye yo mu makomine ya Bube, Yegendana, Gitega, Gishubi ari kure y'amasentare y'intango. Ayo makinga kandi yatanzwe n'ubushikiranganje bw'ubutungane mu ntumbero yo korohereza abahuza kwiyunguruza bagiye gutanga ivyegeranyo mu masentare y'intango. Utoyi Consolatrice arongoye sentare nkuru ya Gitega yashikirije ayo makinga ahamagarira abo bayaronkejwe kuyabungabunga ndetse no kuyakoresha ibikorwa yagenewe. Amenyesha kandi ko ayo makinga ategukira umukuru ku giti ciwe, ategukira umuntu ku giti ciwe ahubwo yegukira urwo rwego rw'abahuza. Abahuza baronkejwe ayo makinga kandi barakengurukira ubushikiranganje bw'ubutungane bakanamenyesha ko batahora boroherwa mu kwiyunguruza baja kuri sentare z'intango ubwo ngo hari abagira urugendo rushika amasaha 4 n'amaguru. Uburundi kwiyunguruza ni umuzi w'ibuye murabizi nkuko twama tubibashikiriza. No mu yandi makuru umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye umubonano kuri uyu wa mbere wa gatanu ku Kirimba Ntare Rushatsi umugwi w'intumwa zishirahamwe ryitaho impunzi kw'isi HCR zikaba kandi zari zirongowe n'umuyobozi w'ibiro vy'iryo shirahamwe mu karere ka Afrika y'ubuseruko
mu ihembe rya Afurika hamwe ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Madadu Diambarude nk'uko bimenyeshwa n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Sebastien Ntawongendera. Muri uwo mubonano kandi bakaba baganiriye ibijanye n'impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi, aho ndetse bashimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'abarundi bose ngo ukuntu izo mpunzi zakiriwe neza kandi zikaba zibayeho neza mu Burundi. Sebastien Ntawongendera akavuga kandi ko baganiriye n'ikibazo c'abarundi bakiri mu buhungiro mu bihugu bitandukanye, bakaba basabye umukuru w'igihugu gushira mu ngiro ibishoboka byose byo korohereza izo mpunzi nazo zishobore gutaha mu Burundi. Kuri ico kibazo kandi Sebastien Ntawongendera amenyesha ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahumurije izo ntumwa ko leta y'u Burundi imenyereye ibyo kwakira impunzi, ko ngo abazoza bose bazokwakirwa neza kuko u Burundi ngo bwiteguriye kubakira kandi igihugu kikaba gifise amahoro n'umutekano. Ibyo rero bikaba byaganiriwe ubwo nyene abo bose bahuraga. Ngaho rero reka mbe mbashimiye mu makuru yacu twariko turabashikiriza amakuru y'aka kanya tube tuyasozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubageza uko kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isanga TV, muresha kuri imwashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Iri rero ryari iteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka mbashimire rero mu makuru yacu twariko turabashikiriza y'aka kanya tuyasozere ngaha. Reka ntere yambu mwe mwadukurikiraga muri mu mihingo itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, abari bari mu makungu ya kure ndetse n'abari bari mu bihugu bibanyi, mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru y'aka kanya. Reka rero mbashimire mu makuru twariko turabashikiriza tubaye tuyasozere ngaha, tuze gusubira mu makuru araza kuba agezweko.